Yo, nitwa Double J once again, Bad Boy Killer, cyangwa mwite Ntagaso. Yiteguye cyane kuri festival izohuza abaririmbyi batandukanye, zo bari ibyishimo bidasanzwe guhurira hamwe n'abaririmbyi benshi babikora neza. Ubundi dukunze guhura turi nka babiri canke batatu, ariko turi benshi kujya n'abanyagihugu bavyitavye, nibaza ko atari ibintu byo gusiba. Rero kubwanje nivugiye n'ivyishimo bidasanzwe gukorana n'ino radio nsanzwe ndumunwanyi wayo, kandi ibikorwa byanje bikaba bishikira abanyagihugu biciye kuri radio. Rero n'ivyishimo bidasanzwe gukorana nabo, bazoze bari benshi kudushigikira. Twe turi tayari kubikora neza kubwabo. Murakoze cyane. Nibaza ko byinshi bagenzi banje tuzoba turi kumwe babivuze, ariko nanje kuri kote yanje zo ari iteka ridasanzwe guhurira ku butambiro bumwe n'abaririmbyi nka Vishu, Bface, Double J, turi benshi nkuko babivuze n'ibikunda kuba. Ego ni iteka ridasanzwe. Murakoze cyane. Murakoze. Chewa nitagira gushaka Boniface aka Bface on the floor. Nibaza ko icadukoranije hano bakizi ko ari festival igiye kuba izo ku munsi wa gatandatu. Ni kwa munsi wa Mungu cyane wa gatandatu. Nta kindi novuga atari kubatumira abazoza ari benshi, kandi turi ngaha twiteguye kugira ngo tuzobanezereze nkuko byama. Anje ni Vishu Love, baza ko nambere Black FM ikwiye gukomerwa amashifre ibintu kubera ko nibaza ko mu biteramo abaririmbyi baba bakeneye gukora harimo ibiteramo nk'ibi vya Black FM, abaririmbyi bahura barenga batatu. Ivyo rero navyo burya biri mu bituma abaririmbyi bashobora kugira competition hagati yabo. Est-ce que je nabishoboye? Naka yabishoboye? Bon, yansumbijiki, je namusumbijiki. Donc harimo no kwiga. Kubera ko kenshi abenshi tuca tumera nk'aba iraza systeme zacu zo kugara umuntu ntaboneke. Bakubisanzwe iyo muhuriye muri concert cyangwa muri festival nk'iyi, hakagombye kuba ico bita ishure, ukiga ati naka yakoze gute cyangwa undi yabikoze gute. Jewe rero ku rwego canke kuri kote yiwanje, nibaza ko mwino minsi biteramo vya Vishu ni vyinshi, kandi ndiko ndazunguruka hafi igihugu cose nongera nisubiriza. Nibaza ko ndi tayari, ivyo abantu bazoshaka nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku mabafle ntangora. Tuzoba turi tayari. Le 26 ni kwa gatandatu. Vishu umuziki w'abantu benshi barawuzi, n'utarawumenya ndamwifurije kuza, kubera ko Black FM ririya festival nibaza ko izoba ari nini cyane, kandi ni ya mbere nagiriwe bako ni ya mbere niho narindi. Baza ko abaje mu ya mbere bibuka ibintu twakoze, tugomba gukora x10 ivyo twakoze ubwa mbere kugira ngo bishobore kugenda neza. Ntumira abantu rero kuza ku bwinshi, baze novuga ngo biteguye kujya show y'abaririmbyi bagiye batandukanye nkuko mwagiye murabivuga. Abaririmbyi novuga ngo babikora apana neza cyane gose, ukakongera ko bica biba vyiza cyane. Hama rero juste gutumira abantu ndabwira ngo kaze le 26 ndi tayari, umugwi wose uri tayari, ibintu byose ni sawa. Black FM hejuru cyane. Merci beaucoup. Nimuri umuntu atigira akoresheje 1xbet aya n'amahirwe yawe, kuko code promo ira 1 mu ndome nkuru igufasha kuronka bonus y'ibice 300% kuri depo yawe ya mbere. Biroroshe cyane. Wewe gusa icyo usabwa no gufata telefone yawe ukinjira muri application ya 1xbet, ukaraba handitse registration canke s'enregistrer, hanyuma ugahitemwo kuri by phone, ugashiramo nimero yawe, maze kuri code promo ukuzuza ijambo ira 1 canke ira urenze k'igiharuro kimwe mu ndome nkuru bifatanye. Uhejeje uce wemeza, uzomaze kuronka konti yawe ya 1xbet. Iyi niyituma uronka ya bonisi kuri depo yawe ya mbere. Kubipfuza kugira depo canke retrait turabifasha bikagenda neza mu mwanya muto. Twandikire kuri 61 ubusa 6 5 6 2 ubusa.
ndabaramukije mwese muri hano muri kino kibanza. Amazina yanjye nitwa Star Boy The Ship, nkasanzwe ndongoye ikinyamakuru Star TV. Ni Black FM Festival deuxième édition. Première édition ndibaza mwarayibonye, yari édition nziza cyane yabereye kuri zone Kinama. Mwarabonye ko ikibuga cyari cyuzuye cyane, buri muntu wese yatashe aryohewe ameze neza cyane. Rero Black FM yatuzaniye deuxième édition muri kano kanya izobera kuri ETS Kamenge, ni ku munsi wa gatandatu itariki 26 kwezi kw'indwi umwaka nyine turimo. Ugerageje kuri abantu bari hano, aba artiste bari hano ni beza cyane, ariko kandi hariho n'abari inyuma batarashika. Nibaza yuko ari evenement atari yo gusiba. Twagiriwe nibakwe nk'ubusanzwe arongoye Black FM ari hano, nawe ni n'umuntu wo gushimira kubera ko kino kintu yazanye, ariko kandi ni cyise kugira ni introduce kino kintu. Nibaza ko hari ababijeye hano baza kugira icyo batubwira. Turahereza ijambo usanzwe ari directrice wa Black FM kumbere ase n'utubwira uko ikintu cyose gipanze. Murakoze. Mbanje kwaramutsa mwese abitabiriye iyi conference, kandi ngira ndabashimira kubona mwatwitavye. Akaba akaryo keza kugira dushobore kubereka bamwe mu baririmbyi bazoba bahari muri Black FM Festival edition ya kabiri. Duhiriwe duhishije n'uwateguye iyo festival, no kuvuga CEO wa Black FM. No munsi akaba ari kumwe natwe. Twarabemereye yuko azoba ari festival nziza, azoba ari festival irusha edition ya mbere uko yari imeze. Uno munsi turi kumwe na CEO wa Black FM, tukaba turi kumwe na directeur wa festival, nawe nyene iyi edition ya kabiri turi kumwe ngaha anye. Ibibazo kabisa baravyishura byose kuko murabona yuko team ikwiye. Tukaba turi kumwe n'abaririmbyi kandi batandukanye, nabo nyene bari ngaha anye kugira mushobore kubabaza byinshi maze babishure. Uyu munsi n'umunsi wo kwibutsanya mu ijambo rimwe tuberekeye abartiste bamwe mu bazo bari mu giteramo ca Black Festival kizoba le 26 kuri ETS Kamenge. Ukuntu festival iteguye uyu mwaka itandukanye gato niyabaye mu mwaka w'2022 kuri zone Kamenge, kubera kuko uyu mwaka twashizemwo hariho grand concert zo 26, hariho competition y'imigambi y'abakenyezi bafite ibintu bakora bisaba imitahe mito. Abo nabo collecte de projet yarabaye. Vendredi hazoba présélection, uvuze ngo samedi hazoboneka rero abakenyezi 10 imigambi yabo yabaye sélectionné kugira ngo baje muri finale. Abo nabo ku munsi wa samedi bakompeta imbere ya jury tuvuga aya mugabo y'abantu bari kompeta babizi kandi babizi yigwa. Ico gihe rero twamenyesha imigambi tutabe ya mbere kugira ngo ihabwe agashimwe, yongere ikorerwe coaching na visibilité umwaka wose kuri radio yacu. Ubwa kabiri hariho ibindi bintu bitatu bizoba le 24 z'ukwezi kw'indwi nyene ku isoko mu Kamenge. Tuzosukura isoko, ni muri wa mugambi wa zero déchet. Tuzoza kwifashanya n'abanyagihugu mu Kinama rero mu gusukura isoko ya Kinama. Uwo munsi nyene haci haba iciswe street rap na street dance, kuvuga ni kubera iki? Ni kubera murazi muri kitire y'iwacu haravuga ngo abaraperi n'ibirara ngo bakore mwibarabara. Haje hantu rero bavuga hari birara, hari detala ifuko tujayo n'abandi tubakuriyo Kamenge. Iyo nayo izobera ku isoko mu Kamenge no kuri Kotebu. Pourquoi? Ni kubera twibaza yuko hazo hari abantu benshi kumbure bo bihimbarirwa gusumba nk'ahandi. Alors uwo munsi rero tuzokora street rap na street dance hamwe na zero déchet. Twitegura rero umunsi wa 26 batura mugabo hazo igiteramo kidasanzwe. Urabona ko tukora n'abartiste beza cyane ba mbere mu kino gihugu, niko novuga mbere ba mbere muri EAC. Murazi ko umuziki wacu ahogeze no munsi ntitukigwana na EAC, tugwana n'abanyamerika n'abanigeria nibo dupambaye promo, kandi aba bari mu bantu bafashe barifashe ya mbere mu kugwana ngo rugamba rwo konkiransa isi yose muziki en general. Alors uwo munsi azohari abartiste abona hano hiyongereye ko Natasha, hariho
Lino G, Monia Fleur, hariho Wanda Boys, Wonderful Boys, hazoba hariho Dino Boys, hazoba hariho n'abandi benshi mwabonye ku mafishi atandukanye. Rero ico gihe kwinjira nko kuri gusa ni igiciro navuga ntigitera umworo gutwenga amafaranga 500 byonyene umuntu azora abasani yipfuza kubera kuko no mu rwego rwa festival iyi festival yashizwe kugira ngo ihuze abartiste abanyempano n'abafana babo bamenyesha makuru bazoba hari abakinyi ba football bazoba hari hariho abemeye ko bazohashika abartiste hazoba hariho n'umwanya wa open mic ku mufana yipfuza kugishavuze kuri Bface kuri Kingorongoro kuri Double J kuri Kiriku n'abandi batandukanye dufise aba DJ beza hariho DJ Nisi hariya tunamushimira yemeye ku supportinga kino gikorwa afise nawe inyuma yiwe aba DJ nka bane bazofashanya turi kumwe n'umukongole Logene Zairwa Laba sava donc yeremeye kuza gusupportinga initiative ya Black Film Festival nawe tumushimira tunashimira rero n'aba MC hariho Flavia yaserukiye abandi bari kumwe hariho MC Gaël Juste hamwe na Fulgence Mika bose bazoba hariho rero bahoze batwandikiye batubaza mbega akabirya naka uyu mwaka kugira ngo muravye aya masura y'abartiste hari strategy twakoresheje yo gukolekta amazina ntabwo narondeye Bface sinarondeye Kiri sinarondeye nde ahubwo twaciye ku ma media yose turondera chaque media duhe abaririmbyi 10 ubona boza muri no festival iwacu ufatika ukuntu wumva imeze rero baje barapropose amazina kiretse radio etnebe yo nyitaronse umwanya abandi bose baraduhaye cyo twakoze twaraba baje kenshi 200 ba mbere ariko turavuga tuti kubera ko radio ikuza impano zabizisango zikuze n'izina zishasha twekano twakoze twirondeye natwe abantu ni bande basa nabibagiranywe ni bande umenga ntibo kiretse ka je ntemera ko ija mu underground ndagemera gake ni bande mwe mwita underground twoza n'abasumuzi taturakoresha ubwenge bw'iwacu rero turabatora kumbe no muzobona cyo mwabonye no ku mafisha ntarandiriye rero nagira nshimire amamedia yadufashije kupambana mu kumenyesha igiteramo nta munyamahanga ari mu kiretse ujya mwene data baha hirya kidogo naho ateramira Bujumbura gasha yitahira muhira na hirya donc rero nagira nsabe abarundi abanyamahanga bari twerekana imbaraga z'ibintu by'iwacu abartiste bari ready baza kuvyivugira twebwe twiteguye kuva kera ibintu byose biri ku murongo amasaha azokurikizwa kuri kwamye abarundi bazoza mu giteramo bazotaha hakiri kare kwidepasa bizoborohera ico kunywa kizoba gihari byo gufungura ni agogo donc isango nuturindiriye cyishimira directrice namusubira n'ijambo ryampaye Imana ihezagira abarundi n'abanyamuziki ku mazina banzi nka Jojo Town ayo misi nkabandi ngaha hama maze shimire buri media zose ziri ngaha kuko I believe yuko yabatari mwebwe nituba turi aho tugeze ubu kuko nkuko Dingi yabivuze nta munyamahanga arimwo kugira ngo promoting iyi festival igere kure na believe yo tugeze muri plan yo gukora festival donc bari mu rwego rwo gukuza umuziki ndundi so nongere shimire n'abaririmbyi ku bwabo kuko niba bafisemo uruhare rukomeye kugira ngo uyu muziki bakomeze bawusunika nubwo bitaba byoroshe rero buri muntu wese ndamushimira ari ngaha abyinshi yabivuze Dingi igihari a festival ya mbere mwarayibonye ukuntu yaginze hari huzuye nico gituma twagerageje duhiga handi hano hagutse kugira ngo buri mwana wese wo mu Burundi ico gihe azova hanezerewe arose umuzika ashaka murabona bari ngaha abandi nabo bafatiriwe ariko igihari nuko twebwe twipanze 5 kuri 5 kugira ngo tubashikirize ibyo dushoboye nabo babahe ibyo bashoboye kuko nkuko Dingi yabivuze mu kuba pikinga twarebye abantu bariko barakora kuko umukozi arangwa n'akazi mu gihe bafise akazi kari mu gikoni bategezwa gushikiriza ku bafenzi babo why not reka tukibakorere hanyuma namwe babahereze ibyo babakorera so no bico fise cyari cyo kandi namwe murakoze Chewa nitagira gushaka Boniface aka Bface on the floor nibaza ko icadukoranije hano bakizi ko ari festival igiye kuba izo ku munsi wa gatandatu ni kwa munsi wa Mungu cyane wa gatandatu nta kindi novuga atari kubatumira abazoza ari benshi kandi turi ngaha twiteguye kugira ngo tuzobanezereze nkuko byama
Yo, nitwa Double J once again, Bad Boy Killer, cyangwa mwite Ntagaso. Yiteguye cyane kuri iyi festival izohuza abaririmbyi batandukanye, zoba ari ibyishimo bidasanzwe guhurira hamwe n'abaririmbyi benshi babikora neza. Ubundi dukunze guhura turi nka babiri canke batatu, ariko turi benshi kujya n'abanyagihugu bavyitavye, nibaza ko atari ibintu byo gusiba. Rero ku bwanje nivugiye n'ivyishimo bidasanzwe gukorana n'ino radio nsanzwe ndumunwanyi wayo, kandi ibikorwa byanje bikaba bishikira abanyagihugu biciye kuri iyi radio. Rero n'ivyishimo bidasanzwe gukorana nabo, bazoze bari benshi kudushigikira. Twe turi tayari kubikora neza ku bwabo. Murakoze cyane. Anje ni Vishulove, baza ko nambere Black FM ikwiye gukomerwa amashifra ibintu kubera ko nibaza ko mu biteramo abaririmbyi baba bakeneye gukora harimo ibiteramo nk'ibi vya Black FM, abaririmbyi bahura barenga batatu. Ivyo rero navyo burya biri mu bituma abaririmbyi bashobora kugira competition hagati yabo. Est-ce que je nabishoboye? Naka yabishoboye? Bon, yansumbijiki, je namusumbijiki. Donc harimo no kwiga. Kubera ko kenshi abenshi tuca tumera nk'aba ira za systeme zacu zo kugara umuntu ntaboneke. Bako bisanzwe iyo muhuriye muri concert cyangwa muri festival nk'iyi, hakagombye kuba ico bita ishure, ukiga ati naka yakoze gute cyangwa undi yabikoze gute. Jewe rero ku rwego cyangwa kuri kote yiwanje, nibaza ko mwino minsi biteramo vya Vishu ni vyinshi, kandi ndiko ndazunguruka hafi igihugu cose nongera nisubiriza. Nibaza ko ndi tayari, ivyo abantu bazoshaka nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku mabafle ntangora. Tuzoba turi tayari. Le 26 ni kwa gatandatu. Vishu umuziki w'abantu benshi barawuzi, n'utarawumenya ndamwifurije kuza, kubera ko Black FM ririya festival nibaza ko izoba ari nini cyane, kandi ni ya mbere nagiriwe bako ni ya mbere niho narindi. Baza ko abaje mu ya mbere bibuka ibintu twakoze, tugomba gukora x10 ivyo twakoze ubwa mbere kugira ngo bishobore kugenda neza. Ntumira abantu rero kuza ku bwinshi, baze novuga ngo biteguye kujya show y'abaririmbyi bagiye batandukanye nkuko mwagiye murabivuga. Abaririmbyi novuga ngo babikora apana neza cyane gose, ukakongera ko bica biba vyiza cyane. Hama rero juste gutumira abantu ndababwira ngo kaze le 26 ndi tayari, umugwi wose uri tayari, ibintu vyose ni sawa. Black FM hejuru cyane. Merci beaucoup. Yambu nanje nitwa Kiriko Akin. Nibaza ko byinshi bagenzi banje tuzoba turi kumwe babivuze, ariko nanje kuri kote yanje zo ari iteka ridasanzwe guhurira ku butambiro bumwe n'abaririmbyi nka Vishu, Bface, Double J, turi benshi nkuko babivuze n'ibikunda kuba. Ego ni iteka ridasanzwe. Murakoze cyane. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Prince Dar le Padre, aka Mr. Ego. Je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Et je me sens très honoré aujourd'hui d'être invité parmi vous à participer à ce festival qui est organisé par Black FM. Je me sens très honoré d'être parmi ces très grands artistes et de participer à ces festivals. Donc, je vous invite tous à être là. J'invite toute la diaspora congolaise ici au Burundi à être là, 76 à ETS Kamenge. Merci beaucoup. So, okay, nanje ndumwe mu ba DJ bongeye kwizegwa gukorana na Black FM Festival deuxième édition. Shimire Black FM kandi muyikomere mashi cyane. So, ikintu nashaka kongera ko kandi guhanura nk'abaririmbyi nibaza ko bakubahiriza umwanya.
shimire cyane CEO murakoze ari NC Bades na the place. Nitwa Petit Dani ku nshuro ya mbere ni byishimo ntangere kubona Black FM yakoze ibindi bintu si bya bose nashaka mu ikomera amashi hamwe na CEO mu ikomera amashi na byinshi bise novuga no kubatumira kuri uwo munsi le 26 samedi kuri ETS Kamenge turyoherwe nkuko bya murakoze.